neza cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse. Twaje kubereka ibyo tumaze amayinga 6 dukorera mu ntara ya Makamba. Iyo tuvuze rero intara, mwumve ko tumaze gukorera mu ikomine ya Mabanda. Muri Mabanda twakoreye ku ducimbiri twitwa Karinzi, Butanyerera, Butambasha, Ninihenda Murambabarira, Mubondo, Musebeyi na Kigamba. Utwo ducimbiri ndondaguye twatoyemwo ibisigarira by'abantu bashika 67, ariko kubera mukuze mwumve ko abo dutora bamaze gucika ifu ari bo benshi. Abo dutora amagufa imitwe yaramanyaguritse ari bo benshi. Nkaho Musebeyi abo bahazi n'ahantu hari Kimanga, niho abantu benshi biciwe bagerageza guhunga baje muri Tanzania, kandi mu byo twaronse dutohoza abo bantu benshi bacangaho bagerageza kuja muri Tanzania, n'indege yaraje irabegeranya iri mu kirere irabarasa bagerageza guhunga muri Tanzania. Aho rero ni bantu 67. Iyo ni Mabanda muri bwa bucimbiri beje kudondagura. Vugizo, komine Vugizo, aha turi twakoreye mu ducimbiri Gikuzi, aha nyene turi dukorera Rabiro, dukorera hitwa Rusenyi, Jongwe, Rutegama, Ninihenda umengo ni Ndoba ya mbere na Ndoba ya kabiri, hariho na hitwa Kabaragaza mumbabarire, n'ahantu hitwa Mazuru sizi ko ari byo. Aho rero ndebeje kudondagura muri Vugizo mu nuko ducimbiri ndondaguye havuye abantu bashika 672, ariko muri ico gitigiri c'672 igitigiri kinini ni cavuye ngaha Gikuzi 592. Ni ku musozi wa Gikuzi, komine Vugizo mu ntara ya Makamba. Aha niho umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe ugomba uherahereze mu buryo bw'imfata kibanza ibikorwa umazemwo iminsi byo kuzura ibizigarira by'abishwe mu mwaka w'1972. Umukuru w'ishengero Anglikane Martin Blaise Nyaboho akaba rero ari we yashikirije ijambo ry'Imana, aho yashikirije ahanini ijambo riri muri Samuel rivuga ibijanye n'amagufa. Ezekiyeli yamaze gukura yeretswe ishusho y'amagufa yumye, vyoba ari bisigarira vyavuye kuri izo ngwano. Ezekiyeli yajanywe n'Imana mu kiyaya ari muri mpwemu, ni nkuko ivyariko biraba atana bitahura neza, ariko rero igihe cyari gishitse ngo Imana irimutahuze. Ikiyaya cyuzuye amagufa menshi cyane yari yumye rwose. Muri iki gihe umugwi Severe uri kuraca mu biyaya by'igihugu cacu ushira habona amagufa menshi cyane amaze imyaka 48 ari mu ivu. Bivugwa yuko hari binogo birenga 4000 bikinyegejwemo amagufa. Imana yabajije Ezekiyeli iti mbega ayo magufa yosubira kuba mazima? Ati ni wewe wobimenya. Mu bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 harabaye ibibazo byinshi bigoye kurongera inyishu. Mbega yemwe
abarundi bazosubirana umutima wo gusonera ikiremwa muntu. Mbega yemwe abarundi bazosubiza hamwe ryari ngo babane nyakubana nk'uko basogokuruza bahora bibanira? Mbega yemwe abarundi baramaranye gutyo harabura icamira? Mbega yemwe abarundi bazogarukana ubwenge ryari ngo bamenye ko igihugu ari umurima rusangi atawukumira uwundi canke ngo asese amaraso y'uwundi ngo niho yokwagukirwa? Inyishu nk'iyi Ezekiyeli yatanze abarira Imana ati mwami uhoraho ni wewe wobimenya. Uhoraho Imana ati ewe Ezekiyeli vugira kuri ayo magufa yumye uti Imana ubwayo ivuze iti ehe ngira nshira impwemu muri mwebwe nuko muraba bazima. Inyuma y'ubwicanyi bwabaye mwaka w'1972 abantu barumye mu vyimviro kuko ivyabaye vyateye ubwoba bwinshi cyane bituma ata muti urama wabonetse. Ico catumye ubwicanyi bwisubiriza mu 1988 bubagahomera bunwa guhera 1993. Ibiganiro vyabereye mu Kajaga no muri Club du Lac Tanganyika nta mpwemu vyazanye ku magufa y'ubwoba no kwinubana vyariho. Ibiganiro vy'Arusha vyaruguruye akayaga, abarundi baremera kwicara hamwe no kuvugana ibigoye igihugu. Igihe carageze n'abafashe ibigwanisho barabishira hasi, impwemu ibitanguye kugaruka mu mitima y'abarundi. Muri ivyo biganiro abarundi barumvikanye ko igihe kizogera bakabwirwa ukuri ku vyabaye muri histoire y'u Burundi. Ico gikorwa severe irikira gikora cumvikanywe ko n'abarundi bari i Arusha muri Tanzania. Uhoraho Imana yongera kubarira Ezekiyeli ati ngira mbashire ku imitsi mbazane kw'inyama ndabarenze ku rukoba ndabashiremo impwemu nuko muraba bazima muheze mumenye ko ari jewe Uhoraho ndabikoze. Ezekiyeli atanguye kuvuga icyo Imana imutegetse abona bitanguye kugenda neza. Amagufa atanguye gufatana, imitsi iyazako, inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemo. Mu myaka 2 abarundi bari mu biganiro harajemo ivyahindutse. Bimwe vyerekana ingene amahoro yogaruka mu Burundi baravyumvikanye, icegeranyo kirakogwa, ariko mu gitabo canditswe hari impapuro zasigaye zigaragara z'amareserve, nta mpwemu yari bwajemo. Ivyo vyerekana ko batari bwavugana ukuri kuzobashikana ku mahoro, kukunywana no kukurekuriranira. Uhoraho yongera kubarira Ezekiyeli ati vugira ku miyaga ine yo kw'isi izihumekere kuri ayo magufa. Nuko njamvuga nk'uko ambariye, impwemu zirinjiramwo baba bazima, baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Mu gusozera ikiringo ca mbere c'ibiganiro vy'abarundi, abakuru baganza iyi si baje bava mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko no mu burengero, bameze nk'imiyaga izanye ivyizigiro vy'amahoro no kubana neza ku Barundi. Perezida wa Etazo niho yari, perezida wa South Africa niho yari, wa Arabie Saoudite niho yari, abo muri Union Européenne niho bari, n'abandi benshi niho bari. Aya magufa Ezekiyeli yeretswe n'umuryango wose wa Isirayeli bari mu bujari Babuloni, nta vyizigiro vyo gusubirana igihugu cabo bari bafise. Biyumva nk'amagufa yumye koko. Imana irimanukira iravuga icishije mu kanwa ka Ezekiyeli iti ehe nzorangaza imva zanyu ndabaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Isirayeli. Nzoheza ndabashire mu mpwemu wanje mube bazima, mbashire mu gihugu canyu bwite
maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze kandi ndabishikije. Mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi abarundi baratinye kuvugana ukuri. Ubu rero turi mu bihe byiza bidasanzwe. Turi mu bihe amagufa yegeranye, imitsi yagarutse, inyama zaraje, impwemu iraza, igihugu gitangura kuba kizima. Icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Shimirimana Siriake nawe nyene niho yarari. Aha rero hakaba nawe nyene yatanze ijambo ryo kuremesha no guhumuriza abarundi. Kuri uyu munsi dukoraniye ngaha mu ntumbero yo kwifatanya n'umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kubanyisha abarundi mu gikorwa gihambaye cyo kurondera ibisigarira by'abahitanywe n'ubwimo bwo 72 aha mu ntara ya Makamba ndetse mbere muri no minsi no mu ntara ya Rumonge. Ico gikorwa uyu mugwi ukaba ukimazemo imisi ishika ikwiza ukwezi n'igice, akaba uno munsi ari gusozera isemo ya mbere, ariko turavye uko ibintu biri tukavuga duti ni isemo ya mbere mu masemo menshi tubone mu guzotezwa kugira. Banyakubaha mwese banyamakamba, amabi igihugu caciyemo yagiye yisubiriza ku Burundi bwikukira gushika hafi mu mwaka wa 2005. Ico gihe cyose nta myaka 10 yahera amaraso y'abene Burundi adasesetse. Umwaka w'igihumbi 1972 wo ucuza arakamaramaza ku Burundi no ku Barundi, aho abarundi bamaranye igihugu gasigara umunyota, abacitse ku icumu bagahungira inyuma y'igihugu bakaja kuba impunzi kandi bafise igihugu cabo, bari bafise ababo, bari bafise n'ivyabo. Niriwe ndagaruka ku bihe bitandukanye abene Burundi bagiye baricwa, ngaruke ahanini kwigandagurwanya n'icubahiro umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abene gihugu mu mwaka w'1993 n'ubwicanyi bw'isinzi ry'abarundi byakurikiye. Ibi byose bikaza aramabi asesereza abarundi, aramabi ahekura Burundi, aramabi asuzubitse inyuma igihugu. Banyakubaha mwese, uno munsi turi mu mahoro. Ibyo ntawo bikekeranya kuko uko dukoraniye ngaha aho atari amahoro ntitwari kuba dukoraniye ngaha. Ariko rero kugira ngo aya mahoro arame, tuzoshobore kuyaraga abuzukuru n'abuzukuruza, birakenewe cyane ko tumenya ukuri kuri kahise kabi twabayemo, tukamenya uko byagenze, tukamenya bishwe, ababishe n'igituma ayo mabi yabaye, kugira ngo dushikaho turandura n'imizi aho karanda kabi kateye Burundi abarundi bakicana kandi bavukana. Niho rero tuzoheza tukaraga abana bacu igihugu cy'iteka n'itekane cy'abarundi koko bubakiye ubumwe bwabo ku miryango atari ku moko yazanywe n'abakoroni. Ihangiro ry'uyu munsi kuri uyu mugwi wo kumenya ukuri no kugurwanisha abarundi sukuzura kabotse namba. Kubona uyu munsi batweretse ibisigarira by'abahitanywe n'ubwimo bwo 72 nugira twese tubone kandi tumenye ibyabaye, kandi iki gikorwa kizobandanye no ku bindi biringo byose igihugu caciyemo. Ega tuzoko
ruca mw'ijuru